bakunzi mufise igikundiro n'igikuriro mukaba n'abanywanyi b'insamirizi yacu y'umuvyeyi Bikira Mariya ndabaramukije mu kwarwa mu nda no mu mutima muragahora n'inema y'umukama wacu Yezu Kristo urukundo rw'Imana Data n'ingabirano za mutima mweranda ndahimbawe no gusangira ingaburo y'umutima ariryo jambo ry'Imana rijanye n'umunsi mukuru w'umutumwa Yakobo twibuka kuri rigenekerezo rya 25 mu Kakaro. Iryo jambo naryo riraturemesha ryongera dutwereka ingene natwe twoshikira ubweranda. Turisanga hakurikira igisoma ca mbere ni mwibaruwa umutumwa Paulo mweranda yandikiye abanyakorenti irya kabiri ikigabane ca kane kuva karongo k'indwi gushika ku karongo ka 15. Izaburi ni y'ijana na 26 canke ijana na 25 bivuye igitabo umuntu akoresha guhera ku karongo ka mbere gushika ku karongo ka 6. Inkuru nziza nayo niyanditswe n'umutumwa Matayo kigabane ca 20 kuva ku karongo ka 20 gushika ku karongo ka 28. Aleluya, yaga mukama, yaga gutuyagire. Aleluya. Ivyo dusoma mw'ibaruwa rya kabiri umutumwa Paulo yandikiye abakorenti. Nshuti zanje, tweho abatumwa iryo tunga ry'umuco w'Imana turishinguye muri twebwe nko mu nzavya zibumba kugira ngo babone neza yuko ubwo bubasha bw'agatangaza butava kuri twebwe ariko ko ari ubw'Imana. Amagorwa yose yatuguye ko ariko ntaradusenyura. Tubuze ico dufata n'ico tureka ariko ntiturihebura. Baraduhama ariko ntituri akahebwe, baradukubita hasi ariko ntitugirira. Aho turi hose twamanana ntaryo mu mubiri wacu amagorwa y'urwishe Yezu kugira ngo ubuzima bwa Yezu nabwo nyene bwibonekeze mu mubiri wacu. Nanone twebwe turi bazima twirirwa turacirirwa urupfu duhorwa Yezu kugira ngo ubuzima bwa Yezu nabwo nyene bwibonekeze mu mubiri wacu wagenewe gupfa. Mu bitabo vyeranda handitswe ngo naremeye nico gituma navuze. Natwe nyene dusangiye uwo mutima wo kwemera ni naco kidutuma kuvuga. Turazi neza yuko uwazuye umukama Yezu ari wazotuzura natwe kumwe na Yezu kandi azotuvyagiza iruhande yiwe turi kumwe namwe. Erega ivyo tugira vyose ni mwebwe tubigirira kugira ngo mu gusesekara inema igwize mu bantu bongerekanye umutima wo gukenguruka ngo Imana ininahazwe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ababivyi mwibiba babibabarira mwigesa bakagesa bishongora. Ababivyi mwibiba babibabarira mwigesa bakagesa bishongora. Igihe umukama yabohora imbohe za Siyoni twari tumeze nk'abari mu ndoto. Niho akamwemwe kashaka kutwica imvyino zikasana. Ababivyi mwibiba babibabarira mwigesa bakagesa bishongora. Niho abapagani bavuga bati ivyo umukama yabagiriye nagatangaza. Ivyo umukama yatugiriye nagatangaza, eka natwe turi mu kanyamuneza. Ababivyi mwibiba babibabarira mwigesa bakagesa bishongora. Niho abapagani bavuga bati bohora se mukama imbohe zawe uzizane nk'imigende kw'isi ikamutse. Ababivyi mwibiba babibabarira mwigesa bakagesa bishongora. Ababivyi mwibiba babibabarira mwigesa bakagesa bishongora. Bagenda bararira bajanye imbuto zo kubiba maze bagarukanye imikama y'ivyimburo bakaza barisiga. Ababivyi mwibiba babibabarira mwigesa bakagesa bishongora. Ivyo dusoma mu nkuru nziza ya Yezu Kristo kuko tubishikirizwa
na Matayo. Hanyuma nyina wa bene Zebede aramwegera ari kumwe n'abo bahungu biwe, aramufukamira ngo amwisabire ikintu. Yesu amubaza ati wifuza iki? Nawe aramwishura ati nyemerera ko aba bahungu banje babiri bo kwicara, umwe iburyo bwawe uwundi ibubamfu bwawe mu bwami bwawe. Yesu nawe yishura avuga ati ntimuzi ico muriko murasaba. Murashobora kunywa igikombe nimirije kunywa? Bamubwira bati turabishobora. Arababwira ati ni ivy'ukuri igikombe canje buzokinywa, nayo ivyo kwicara iburyo n'ibubamfu bwanje ukubitanga si ivyanje, ariko ni Data abiha abo yabiteguriye. Abandi 10 bavyumvise bagirira umwikomo izo mvukane zibiri, ariko Yesu arabakura ababwira ati murazi ko abatwara amakungu bayatwaza igikenye, kandi ko abakuru bayakandamiza. Muri mwebwe ntibikamere gutyo, ahubwo ushaka kuba umukuru muri mwebwe arababera umusuku, ushaka kuba uwa mbere muri mwebwe nawe ababere umushumba. Ni nk'uko n'umwana w'umuntu ataje ngo bamukorere, ahubwo yaje gukorera abandi no gutanga ubuzima bwiwe ngo abere incungu benshi. Twakirana urweze kandi dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Bagenzi, tugendana tutagenzanya tugana ubweranda mu kwihatira kuba beranda. Umutumwa Yakobo twigina uyu munsi ari mu gihere c'aberanda baryoshe kwigina, kuko atari gihangange, atawo kwigana, atanowo kwihanga. Biduha rero ingoga zo kurema mu magara make yacu, twibwira kandi tutibesha ko urya yashikiriye ubweranda yarasanzwe afise amagara make. Tweho kuki? Jeho kuki? Uyu Yakobo ni wa wundi avukana na Yohani, bompi bakaba bene Zebede umurovyi. Nyina nawe yitwa Salome. Uwo Yakobo ari muri ba bantu ataco bica, atambe nico bakiza, niyo yohara ntawo bimenya. Ariko si ivyo gusa, bene mwene wabo Yohani tugire ngo mu ntango bari ndanga n'intakemwa. Eka twumvise aha mu nkuru nziza ko bashaka guhangama ku giti, umwe iburyo uwundi ibubamfu. Bari mbere baciye n'akenge batereka dutume mawe aje kubwira Yezu yandiza akajwi ntiyatomuhakanira. Ariko kubujya kuri ico sibo bonyene, n'abandi 10 ibibanza vy'ukwamikara barabishaka. Naco gituma baciye babagirira umwikomo. Yezu aciye afatira aho nyene mu kubashikiriza inyigisho, ariko natwe ituraba. Nguko igisomwa ca mbere rero cabitubwiye kiti iryo tunga turifise mu nzavya zibumba. Eka n'uyu Yakobo amagara make ntiyarayabutse. Bera mwene wabo Yohani yarameze nka ba bantu bashuha busafuriya, umuntu w'inkomwa hato ahambara n'ingoga agacaja hejuru, umushavuje aca hazuka mbere n'ikofe n'ingumu yoshirako. Niho bari babataziriye Boanerges, abana b'umuturagaro. Urashobora kubisanga kwa Mariko kigabane ca 3 karongo ka 17. Ereka mbere n'amanyama avanze no kwihora ntiyarayabutse. Muri buka ca gihe Yezu yagendeye Yerusalemu agashima guca mu Banyasamariya bakamwiba inzira, n'uyo nyene Yakobo na mwene wabo Yohani baciye babwira Yezu bati nurushaka ko tubwiriza umuriro wo mwijuru ubashungurukire ko ubatikize. Twobisoma kwa Luka ikigabane c'9 karongo ka 54. Muti none nagasya n'akarenge uyameze gutyo, rero turiko tugirira umunsi mukuru nk'umweranda. Ego kandi aho niho dukura inyigisho uno munsi yo kurema
mu ntege nke zacu, mu magara make yacu, tukamenya ingene zubakwa mu kuba beranda. Ega burya umweranda si umuntu atigera acumura, nkogena mw'ijuru ati abantu bose bigeze gucumura hanze. Emwe ijuru ryose rigaragara. Uhereye mbere kuri Petero mweranda afise imfunguruzo z'ijuru, yihakanye Yezu yosohoka mu bambere. N'abandi beranda benshi nka Paulo, Maria Madalena, Agustino, eka n'abakera mbere Ibrahimu, Musa na Dawudi, uravye ibicumuro barabikoze kandi bitoroshe, none ubu n'aberanda. None rero ikitugira beranda ni iki? Burya hari vyinshi, hari n'inzira nyinshi zufasha gushikira ubweranda, gushikira ijuru. Nkundire mfate kuri zitatu zijanye n'uyu munsi mukuru uyu mutumwa Yakobo turiko turigina no munsi, kandi ibyo bitatu bizodufasha natwe. Icambere nukuba kumwe na Kristo, mukanywana nawe, akaba ari we akwigisha, akurera, agukomeza, maze akakugira mwiranda wenyene. None burya tutabeshanye, atari waguhaye mutima mwiranda wiwe ngo yame akuyobora, agutagatifuze, burya ikintu wokora ngo uce ubuzima budahera coba ari iki? Ko amagara make tutayabuze, umuntu atiremye inkore, burya ijuru worishikira gute uba kuri iyi si imeze nk'uko imeze, irimo ingorane tubona duhana n'imisi yose, umuntu agwa avyuka. Burya ikibuza ijuru s'amagara make, si n'ibicumuro, eka nukuba kure y'Imana, ugashima kwibako gukurikira imigambi ya sekibi. Uyo Yakobo rero yagumanye n'umukama, arinjira mu bunywanyi bwiwe, gushikaho mbere Yezu amushira muri bamwe batatu barakadasohoka, basoma mbike biwe aribo Petero, Yohani n'ubunyere Yakobo. Abo yikorako hageze muri Nankana, nibwo cagiye yagenda ku mutumba wa Tabora kihindura, nabo batatu bari bahari na Yakobo yarimwo. No ku musozi wa Karvariyo kuri Getsemani igihe yariko aradupfira aho yabira icyuya c'amaraso, abo batatu niho bari n'uyo Yohani. Uyo Yakobo niho yarari nawe nyene, naho bavuye batwagwa n'agatiro bagasinzira. Ica kabiri kidufasha kuba beranda niki twumvise mu nkuru nziza, kutarondera kwamikara, ariko ugashima gukenurira abandi kandi wifata ruto. Niko kwigana Yezu ataje gukorerwa, yaje gukora no kwitanga. None rero nyaguhoraho niba utari bwabigire bitangure ubunyene. Wigana umusaseredoti araho yatoye icivugo ati toujours de service pour servir, buryo gukorera abandi wicisha bugufi. Nico kitugira bakuru tukigana Kristo. Kuri Yezu rero umukuru si papa, si musenyeri, si patiri mukuru, mbere si n'umukuru w'igihugu, si buramatari, si umugenerale canke umutegetsi kanaka. Oya, n'ukorera abandi. Papa ni mukuru vy'ukuri kuko akorera ekleziya yose. Mbere bamwita servus servorum Dei, umusuku w'abasuku b'Imana. Eka mbere na Yakubaho umukuru w'igihugu ni mukuru vy'ukuri kuko akenurira bene gihugu bose. Nkase naka mu rugo canke na rugo, n'umudiregiteri canke musitanteri, mama mukuru, patiri mukuru, ferera mukuru, eka n'abandi ni bakuru vy'ukuri kuko bakenurira abandi bantu bashinzwe. Nawe rero nibafata iyo ntumbero gukorera abandi ukitanga, uzoba uri mukuru mu maso y'Imana. Gukorera abandi rero tishira hejuru kandi urukundo rwinshi nivyo bishikiriza ubweranda. Uwo mutumwa Yakobo yarabigerageje, ese nawe wobigerageza. Ica gatatu naco nukunywa igikombe ikarisi ya Yezu. Uwo Yakobo nivy'ukuri yarayinyoye, yaramenyesheje Imana adatinya, biraheza bigwa nabo umwami Herodi Agripa wa mbere acategeka ko bamuca umutwe. Yakobo niwe yabaye umutumwa wa mbere muri bamwe 12 yapfiriye Imana. Icashitse benshi batazi bariko baramujana kumwica, bamuboshe, abantu baraje gukungera nk'uko vyama. Habamo umuntu vyanka ko batambuka neza, yaragwaye ingwara ijya bita gute. Ataramwihweza ati wewe kw'izina rya Yezu Kristo urakize. Acarakira ubonyene asimba amageregere. Mu basirikare bari bagiye kumwica, abibonye acaremera ko Yezu ari Kristo, ari umukiza. Bagenzi be baturemeye, emwe bamucanye umutwe n'uyo Yakobo nyene. Icyo gikombe rero c'amaraso ya Yezu Kristo yarakinyoye.
ariko twebwe ntitubwirizwa kukinywa mu gusesa amaraso yacu. Harya mu nkuka y'imisa twama twakira umubiri n'amaraso vya Kristo, erega natwe turanywa kuri ico gikombe igihe tugiye gusangira. Nashaka kwibira akabanga mbwa atari kagapiripiri, kandi n'umwimenyerezo cane cane dutangura mu kwezi kw'indwi kwaharirwa amaraso ya Yesu. Nkajya uvuye gusangira ugire uwo mwimenyerezo, hajya bavuga igisabisho mutima wa Yesu ungire mweranda, uzohore wongerako mu gacerere mu mutima witonze uti amaraso ya Yesu ingutembe mu mitsi yanje, maze amaraso yawe ase n'ayawe, duhuze amaraso, imigambi yanje ise n'iyawe, ivyiyumviro vyanje bise n'ivyawe, mbone abantu n'ibintu nkawe, nkore nkawe, buhoro buhoro nse nawe nanje mbe mweranda. Bigize gutyo udasanga uharashe. Kwezi kw'indwi kwitiriwe amaraso ya Yesu ese byo gufasha kuvyibuka, ndetse ukwezi konyene gusa mugabo ubuzima bwose nabwabwiye nti mugasangira mbere groupe sange n'umukama Yesu. Dusabe rero uyo mutumwa Yakobo atubere mu ngoro. Yahavuye amenyesha inkuru nziza gushika mu gihugu ca Espagne, ahantu bita Compostelle. Gushika n'uno musi hari abantu bagira ingendo nyeranda gushikaho i Compostelle. Hari abamara ukwezi mu nzira bajayo, ko mu rurimi rw'Espanyol bamwita Santiago. Ni hari Santiago nyene muri Amerika yo mu bumanuko bagira ingendo nk'izo. Umwanda havuye akomera gose. Aho i Compostelle hari isengero bamwubakiye irimo icotezo kinini rwose gipima ibiro 150, bazungagiza kikuzuza iyo sengero umwotsi, kikuzuzamwo kamotera keza bibukuye mweranda. Umva arakomeye. Natubere mu ngoro rero. Asanzwe mbere kandi ari n'umuvunyi w'abakozi bakora mu mafarmasi, umuvunyi w'abajisha inkofero n'abakora amatara y'ibishashara, umuvunyi w'abakora imigufu n'iminyororo, w'abagira ingendo nyeranda n'igihe c'imvura c'akazuba ni umuvunyi wacu, akaba n'umuvunyi w'ivyamwa vyo mu mirima, kandi baramusaba nk'umuvunyi w'abarwaye amakonyera bijya bita rheumatisme. None datubere mu ngoro n'abagusigire ubweranda bukomeye ko yabushikiriye, yafise amagara make, natwe tubere mu ngoro tse tubushikire no mu magara make yacu nyene, natwe dutwara iryo tunga ko mu nzavya zibumba. Nagusabire agusigire umuhezagiro udateye amazi, kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima mweranda. Amen.